Ndabaramukije mwebwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza ngakuri no monesha kure yacu aina yanyu ya Barundi News TV. Ndabahaye ikaze muri mwebwe mwese mutwumviriza muri kano gatondo turi kwa mbere igenekerezo rya gatatu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Ndabahaye ikaze mu batwumviriza, turagarutse muri kano gatondo kugira turabira hamwe ndetse tunumviriza idonido ry'amakuru aremere cyane akomeje kugenda aravugwa. Turagaruka ku makuru ariko aravugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Dore ingingo nkuru tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cacu cuno mwanya. Mu Burundi biravugwa yuko umukuru w'igihugu ciza c'u Burundi akomeje kugenda ahindagurika kubigendanye n'ibyemezo ndetse n'amajambo yagiye aratangazwa. Ibi byose biratuma arafatwa nk'umwe mu bategetsi bafise ubutegetsi budahamye ndetse bigaragara yuko yoba atarize n'ibigendanye n'imitegekere nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero akaba akomeza kugenda asigura ndetse anagaragaza neza yuko n'ubundi ibikorwa birimo birategurwa cyangwa se ibikorwa birimo biragaragara na cyane n'ubundi nga mu gihugu c'u Burundi bigaragara yuko leta y'u Burundi yaba yaramaze kugenda isa nitanguye kwivana mu rugamba cange mu ngwano. Hari amakuru avuga yuko rero P.Ndayishimiye yamaze gufata uruhande rusa naho rero atagisigikiye mugenzi wiwe Cirombo, aho bari bameze nk'agati gakubiranye, ariko nyamara abanyagihugu b'abarundi bagakomeza kwerekana yuko rero ibyo P.Ndayishimiye arimo bishobora kuzokwegera Burundi akarambaraye, ibyatumye abanyagihugu benshi batangura guhunga nk'uko byoma bigaragara. Bivuga ko kandi bamwe mu begereye Cirombo ndetse nabegereye n'ubundi P.Ndayishimiye n'ubundi batariko barahuza kubigendanye n'ubujyanama batanga kuri abo bategetsi. Abegereye umukuru w'igihugu c'u Burundi baramugaragariza ingene umuhari M23 ushobora kuzoshika ku rubibe ruhuza Kongo ndetse n'u Burundi, maze bakaba batakwihanganira gusiga badasutse umuriro w'ibisasu nk'ibyo basutse ku birindiro by'ingabo zigiye zitandukanye z'abarundi. Muravyibuka ibyabereye muri Zangungu ndetse n'ibindi byabereye mu bice bigiye bitandukanye. Ibi ngibi biravuga yuko rero umukuru w'igihugu c'u Burundi P.Ndayishimiye yoba yaravyumvitse vuba, maze amashagaga yarafise yaramaze imisi ariko aravuga yuko yiteguye kuzahangana n'umuhari M23, yiteguye kuzohangana n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda. Bikaba bisa naho yamaze kugenda arabishira hasi, aho gushika uno mwanya abanyagihugu benshi bavuga yuko P.Ndayishimiye yaba yamaze gusa nawe yisubiraho kubigendanye n'ibyemezo ndetse n'ingamba yaramaze kugenda arafata. Umukuru w'igihugu c'u Burundi P.Ndayishimiye yararanzwe n'indimi nyinshi cyane, yararanzwe n'ubundi n'ibikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nk'uko byoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugera aravuga yuko rero nawe yoba yaramaze kugenda arashigikira ibikorwa bigendanye n'ihuriro ry'ingabo za ibikorwa bigendanye no gusenya umuhari wa FDLR, ibikorwa n'ubundi yaramaze yarashinzwa ndetse binavugwa yuko n'ubundi byagombaga kuzomukoraho cyangwa se bigaca biragira icyo bimukwegera nk'uko bigaragara. Amakuru yama aradushikira muri uno mwanya akaba agaragaza ko umukuru w'igihugu c'u Burundi P.Ndayishimiye yo bari mu nzira zo kwitandukanya na Perezida Cirombo. Turagaruka ku yindi nkuru yaravuzwe cyane muri ndwi iheze, aho M23 warashikirije igihugu c'ubanyi c'u Rwanda bamwe mu basoda ba FDL barimo n'abakekwa kugira uruhara mu inyihonyabwoko ryarabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994 nk'uko amakuru yoma aradushikira, ndetse amakuru yihuta cyane adafise ivumbi akaba agaragaza uburyo rero nyine bivugwa ko mu bafashwe harimwo bamwe mu bagize uruhara uremeye cyane mu inyihonyabwoko ryarabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Muri iki kiganiro kandi turabamenyesha ibyatangajwe na guverinoma ya Kongo irongowe na Tshisekedi ku byakozwe n'uwo muhari M23 bise umukino w'u Rwanda. Ndabaramukije mwebwe mwese abatwumviriza ndetse n'abanywanyi b'ibiganiro byacu mwana natwe 5 kuri 5. Ndabaramukije abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye na cyane abatwumviriza by'umwariko mu gihugu ciza c'u Burundi, abari mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi canke ku mugwa mukuru w'ubudandaji, abatwumviriza bari Igitega, abari mu ntara zimwe na zimwe mwese ndabaramukije kandi ndabifuriza kumererwa neza cyane. Niteka n'umunezero twongeye ntangere niteka n'umunezero kongera gusubira kubana namwe mu makuru n'ibiganiro byacu ngaha kuri Burundi News TV.
Ikaze kuri mwebwe mwese mutwumviza kandi muri mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu by'ababanyi, twizere ko mumeze neza cyane. Ndabaye ikaze abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese turabahaye ikaze kandi turabifuriza kumererwa neza cyane. Ikaze kuri mwebwe, reka ndagusaba upyonde kwanditse sabone kugira ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu, upyonde ko hirya gatoya ari akamenyetso kameze nk'inzogera kazwi nka notification canke notification kugira barajye barakumenyesha ko ibiganiro byacu bitanguye. Ikaze amakuru n'ibiganiro byacu tubitangure muri kano kanya. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi P.Ndayishimiye biravugwa yuko yamaze guhinda umushyitsi, ndetse biravugwa yuko n'ingabo ziwe nazo yatangiwe kuzihagurutsa azisaba gukora uruzitiro canke kuzenguruka ku mipaka yose yabihuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cibanyi cy'u Rwanda, ndetse nihuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cibanyi ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Biravugwa yuko kandi cane ahegereye u Burundi ndetse na Kongo hariko harakogwa defense ziremereye cyane, aho hari abasoda bibonekeza bafise ibigwanisho biremere cyane, ndetse abatari bakeya bakaba barimo baragaragaza ndetse baranerekana neza uburyo leta y'u Burundi yo bifise impungenge, ndetse yoba inafise cyane n'ubundi ibikogwa bigendanye n'ubundi no kuba yiteguye urugamba, ariko cyane ifisemo ubwoba bwinshi nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru adusumira muri uno mwanya aravuga yuko leta y'u Burundi yamaze guhinda umushyitsi bigendanye no kubona yuko ishobora kuzosukwaho umuriro w'ibisasu biremere cyane n'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru yihuta cyane bigendanye n'ubundi n'umuhari M23, ndetse na cyane uyu muhari ukomeza kwinjirwamo n'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Biravugwa yuko izo ngabo ubwazo zo zifisiye umujinya uremere cyane n'ubundi ingabo z'u Burundi ndetse n'igisirikare cy'u Burundi muri rusange, ndetse n'ubutegetsi bwa P.Ndayishimiye. P.Ndayishimiye ngo aramaze iminsi yitegereza ndetse aranasasangura ingene byogenda umuhari M23 uramutse ushitse ku rubibi rw'u Burundi ndetse na Kongo, ayitegereje neza ibyashikiye igihugu ibyashikiye n'ubundi ngabo za Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Biravuga ko yamaze kubona yuko n'ubundi nawe bishobora kuba byo mu bana bibi cyane. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi P.Ndayishimiye rero umaze iminsi yagiriza abategetsi b'u Burundi kurangwa n'abantu bari kujya ibiturire ndetse n'ubunyongezi cyangwa ubusuma mu bigendanye n'igitoro. Ni umuntu waranzwe no guhinduka cyane mu byo rero avuga, aho n'ubu yatanguye kwivana mu kerekezo yarahagazemo cyo kurwanya umuhari M23 afatanyije n'umuhari FDL ndetse n'abazarendo ndetse n'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko byuma bigaragara. Icyakora ngo birasa naho ngaya ari amataki ya ngori cange arayingona, mu nyuma y'ikabona yuko amazi yamaze kumurengana inkombe, dore ko uyu mutegetsi yaramaze iminsi yishongora avuga yuko mu gihe yogwana n'igihugu cibanyi cy'u Rwanda byo mutwara amasaha arugwa muri abiri gusa kugira ngo ingwano abahejeje kuyisoza. Ariko kandi wakwitegereza ingene yakomeje guhangana n'umuhari M23, yemwe ko yararungitsemo ibatayo ndetse n'ibatayo nk'uko byoma bigaragara, ariko kandi afatikanyije n'abandi basoda bikaba byaramunaniye. Ukibaza ingene yobasha guhangara igisirikare cy'u Rwanda, kimwe mu bisirikare biremereye cyane ndetse bimeze neza ku isi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Bigaragara neza ko Perezida P.Ndayishimiye imvugo yaramazemo imisi avuga yabatanguye kuyihindura. Ibyo rero urubuga rwo mu Burundi rwa rwarasasenguye rwaravuze ko abantu bahindagurika cyane mu byo rero bavuga, mukwiye rero kubatinyira kure, aho rero rwagize ruti neva muje muramutinya ibyo avuze muri kino cyumweru, mukindi aza yarabivuguruje. Bene abo rero ni abantu babi cyane, nta cyizere bogirirwa ndetse nta numenya icyo rero n'ubundi baca bariko baratekereza canke bariko bariyumvira. Icakora bamwe rero bamwegereye baravuga yuko bamaze igihe baramugira inama, bakamubwira yuko mu gihe na Perezida Tshisekedi afise ingabo nyinshi n'ingabo z'abacangero n'ibindi bihugu byaje kumushigikira bananiwe kugangana n'umuhari M23, avuga yuko n'ubundi bamubwira yuko mu gihe bogera ku rubibe rw'u Burundi ndetse na Kongo n'ubundi basize u Burundi habi kandi burasanzwe buri mu manegeka canke
canke burajegajega rwagaragaje cyakora uru rubuga ko rero Ndayishimiye mu itangira rye yari umuhuza hagati ya M23 ndetse na leta ya Kinshasa ariko ko ibi yabivuyemo rugikubita ngo kuko rero yahise yohereza ingabo ze gufatikanya n'iza Kongo kugwanya M23 bivanye n'amahera yaramaze kuronka. Ruvuga ko kandi ziriya ngabo z'u Burundi zimaze kugera ku rugamba aho gutsinda zaratsinzwe ndetse ngo kubera ko rero zagiye zihemukirwa na Perezida Ndayishimiye wari warazohereje muri iki gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ikindi nuko rero gukubitwa n'umwari M23 Perezida Ndayishimiye yahise asa rero n'ubundi n'uwivumburiye u Rwanda ndetse asa n'ushaka rero kurwana narwo nubwo rero atigeze arabishobora canga se ngahirahiye kuba yo bitanguza. Mu gihe gito Ndayishimiye avuye i Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia mu nama yari yarahuje abakuru b'ibihugu icyo gihe yaraje asa kandi n'uwahinduye ikerekezo cye aho yaje avuga ko yaganiriye n'ibindi bihugu by'inshuti z'u Rwanda ariko kandi ko byamugaragarije ko u Rwanda rudashobora gutera igihugu ciwe. Ni mu gihe yari amaze imisi aravuga yuko urwo Rwanda ruri mu myiteguro yo kumugabaho ibitero. Icyakora ku rundi ruhande hari abasesenguzi bavuga ko ivyo bihugu byoba byaramuganirije bikamubwira yuko ibyo ariko aratekereza ndetse n'ibyo ariko aravugwa bishobora kuzomubyarira amazi nk'ibisusa. Bivugwa ko kandi ibyo bihugu yaganiriye nabyo nawe ubwe atigeze aratangaza amazina yabyo byaba byaramumenyesheje yuko u Rwanda ari igihugu kitavogerwa, ari igihugu gifise ibikoresho byose biremere cyane bya gisoda, gifise n'ubundi igisoda kiremere cyane nk'igihugu ca kabiri mu isi mu bihugu byararungitse abasoda mu muryango ONU wo kugarukana amahoro n'umutekano ijya n'ino mu isi. Bivuga ko Ndayishimiye yarabihuje n'uburyo rero abona igisirikare cy'u Rwanda ibyo yari cyarakoreye i Cabo Delgado muri Masimbo da Praia ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye mu gihugu ca Mozambique ndetse no muri Republika ya Central Africa kwa Perezida Faustin Archange Touadera ndetse no mu bindi bice bimwe na bimwe arareba ingene cyo bacyubatse ndetse n'inzego zacyo acaratinya atangura guhindura ibyerekezo abona yuko n'ubundi ashobora kwikurira umujinya w'abanyarwanda bari mu nzira y'iterambere agashaka kuba yobasubiza muri kahise maze abona yuko batazomworohera bashobora kuzomusukaho umuriro w'ibisasu acaratangura guhindura imvugo ndetse n'ingendo. Ubwo nibwo yahise atangura kuvuga ko kandi umuhari M23 ari umuhari w'iterabwoba kandi ko ugomba kurimbugwa burundu. Aha n'ubundi mutibagiwe yuko Burundi bwari bufatanyije na FDL ndetse n'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu rugamba rwo kuganya M23 mu burasirazuba bwa RDC nk'uko bigaragara. Uyu musesenguzi yarakomeje avuga ko kandi Perezida w'u Burundi agoye mu kumwizera kandi ko n'ubundi iyo ari indwara ikomeye cyane yavuze kandi ko n'ubundi kuba Perezida Ndayishimiye akomeza kuba n'ubundi ikiregurego ni ugushaka kutazava n'ubundi ku butegetsi kuko rero izo atari impuhwe z'ikindi gihugu canga se agifitiye ahubwo ko ari inda ndende nk'uko byatangajwe n'ikimenyesha makuru nga mu Burundi. Yaragaragaje ko kandi ubungubu igihugu cy'u Burundi ko rero atagitoro bafise isukari, internet ndetse kandi ko n'imihanda yari isanzwe n'ubundi yasenyutse biremere cyane ndetse n'ibindi bikenewe. Yarashimangiye kandi ko nta kintu na kimwe wavuga ko ingoma Ndayishimiye yarakoze canga se yarahinduye muri iki gihugu nk'uko rero abisobanura. Yaragize ati uretse kuba Perezida Ndayishimiye yaramenye kubika ubwoba n'ubundi bwakarahanyuze mu Burundi nta kindi tuzi yoba yarashitse ko canga yaragejeje ku banyagihugu. Yaravuze kandi ko ubutegetsi bw'iki gihugu bwumvisha cyane cyane abanyagihugu ko CNDD-FDD ivuye ku butegetsi abahutu bo rero bagiye kugira ibibazo ariko ko nta kintu na kimwe rero iyi ngoma yoba ishobora kwiratana yaramariye abene igihugu canga abanyagihugu. Mu gusozera n'ubundi uyu musesenguzi yaravuze ko abasore b'abahutu ari bo buzuye muri Zambia, Kenya, Malawi ndetse n'ahandi aho bagiye gupagasa kubera kubura rero ibyo bakora nga mu Burundi. Uretse kuba rero baragiye gupagasa yaravuze ko ubutegetsi bw'iki gihugu n'ubundi bubica ndetse ko abamaze kurira
baburira ubuzima n'ubundi muri Bujumbura ndetse n'andi mu Burundi ari benshi cyane. Bivuga ko mu Burundi na cane muri kino gihe hitegurwa amatora haragiye hagaragara ibikorwa bigiye bitandukanye, cane ibikorwa bigendanye no kuba rero hariko aragaragara abantu bariko baranyuruza abandi ndetse n'ibindi bikorwa bitari byiza nkuko byoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero agaragaza neza yuko ibiriko birakogwa nga mu Burundi bigaragaza niko Ndayishimiye yaragize ubwoba, ariko kandi kuri rundi ruhande bakaba bavuga yuko ndetse bakaba benemeza neza yuko n'ubundi mu Burundi ashobora kuzoduka ibihe bidasanzwe. Ni mu gihe Ndayishimiye yakomeje kugenda arahindagurika mu magambo, mu gihe mu misi iheze n'ubundi mu kwezi guheze imihari yitwaje intwaro y'abarundi yari yatangaje ko yihuje kugira ngo itere igihugu cy'u Burundi kandi ko izashyira akadomo rero kanyuma ku butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye yarongoye iki gihugu cy'u Burundi. Ni imihari irimo nka FLB abarundi ndetse n'uwa UPF n'ubundi yaremeje ko yihuje kugira ngo n'ubundi irwanye ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Bikaba byarakubiye mu itangazo uyu muhari warashyize ahagaragara hari gwikerekerezo g'17 Ruhuma 2025. Major Mugisha Joab, umuvugizi wa FLB Barundi, muri iryo tangazo yaravuze ko iki cyemezo cyarafatiwe mu nama yarahuje n'ubundi iyo mihari muri komine Musingati ni mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi. Avuga ko rero iyi mihari ati uko ari itatu yarihuje mu ihuriro rya FBR abarundi ndetse ko yiteguriye gukora ibishoboka byose kugira ngo irwanye ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye ndetse no kubushyiraho iherezo. Muri iryo tangazo baragize bati FBR abarundi irashimangira ko kandi yiteguye guhangana n'ibibazo byose irwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD kugira ngo ibohore igihugu cyacu kiri mu bibazo biremereye cyane. Yarasobanuye ko kandi ku Burundi buri mu bibazo bijyanye n'ubukungu kandi ko rero byaravuye ku miyoborere mibi cyane y'ubutegetsi buriho. Ikindi yaravuze ko Uburundi bukomeje kubiba amacakubiri canke nzangano mu bene gihugu ndetse kandi ko iyi leta iriho rero yifatanyije n'umuhari w'iterabwoba wa FDLR n'ubundi ugambirira gutsemba ubwoko bw'abatutsi nkuko byoma bigaragara. Uyu muhari kandi n'ubundi uri mu migambwe n'ubundi uri mu bigambye kugaba igitero cyaragabwe ku binindiro by'ingabo z'u Burundi muri komine Mabayi intara Cibitoke ni mu mwaka wa 2019. Ibyiciramo rero abasirikare 38 abandi benshi baca barakomereka. Iyi mihari kandi ije yongera kure regitabara uwo rero umaze imyaka myinshi cyane uri mu ntara ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi ishinza rero CNDD-FDD gusubiza inyuma iki gihugu cyabo nkuko byoma bigaragara. CNDD-FDD yarakomeje kugaragaza ko idateze kuzova ku butegetsi byanze bikunze. CNDD-FDD ishimangira ko igihe icyo ari cyo cyose n'ubundi igomba kuzoguma ku butegetsi. Aha kandi biragaragara neza yuko CNDD-FDD iri kwirategura ibigendanye n'amatora ku buryo rero biboneka yuko imigambi yayo bariko barashaka n'ubundi kuzongera kugarukana ibibanza byinshi mu matora nkuko bigaragara. CNDD-FDD irakora ibishoboka byose kugira ngo ibashe kuba yo kwigizayo abandi banyepolitike bamwe na bamwe. Murazi ko rero nyine igihe giheze abarimo nka Honorable Kizigenza Agatorwasa ari bamwe mu bantu n'ubundi bamaze kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko n'ubundi bamaze kwangirwa kwitabira ano matora nkuko bigaragara. Ariko kandi gushika uno mwanya nkuko amakuru akomeza kugenda adushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga ibikomeje kugenda bigaragara. Biraboneka yuko mu Burundi CNDD-FDD yo bishaka komeza kwikubira ubutegetsi mu gihe abashinga amateka barimo nka Honorable Kizigenza Agatorwasa umwe mu baza ku mwanya wa mbere batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi yamaze gukumirirwa ahatarekuriwe kuba yo kwitaba amatora. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse aranerekana neza yuko uburyo ibintu bihagaze. Bivuga ko kandi noneho mu Burundi Agatorwasa ukomeje kugenda urarwanira politike nga mu Burundi akomeje kugenda arategurirwa imigambi itari mwiza, aho bivuga ko hoba hariyo n'imigambi yo kuba yonyuruzwa nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga.
kugeza ubu ngubu rero abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza uburyo rero urugamba rukomeje gukomera rwa politike, ariko kandi yakiyongeraho ibibazo bigendanye n'abantu bari ko baranyuruzwa mu Burundi na cane muri kino gihe ariko harategurwa ibigendanye n'amatora ay'abashinga amateka ndetse n'ay'abandi bategetsi barimo abagenama mituma ndetse n'amakomini. Tugaruke mu kanya.